ko bariho ibyo byose bituma bataryama nabo ni ngombwa haba impinduka idatuma dusubira mu bintu mwene ibi tuje twaba abantu nkuko twigeze kuba abantu kuri ba sokuru na ba sokuruza ibibazo bitorerwa inyishu mu nzira zumvikana ari amatata ataturwe n'abashinga ntataturwe na sentare ari byo gutera imbere abahinga bakora akazi kabo ko gutora inyishu z'amasoko ntangaguvu zo kurondera amafaranga y'igihugu nyene yosubira akaduga zo kuronka imiti isukari n'ibindi byose igihugu kiyoborwe n'abantu bashoboye kukiyobora kuko burya n'aya mademokarasi n'ibindi dukwiye kwikuramo yuko umenga abantu baje kurondera igiti kuko niba buje kurondera igiti ni ukuvuga ko uje kurya igihugu ntuje gutora inyishu z'igihugu urondera inyishu z'igihugu rero biyemeye kwikorera umusaraba ntabaje kurya abantu abarondera ibiti bose baba baje kurya abantu aho tugeze ushaka kwiyumvira ibiti byo kwiteza imbere cyangwa byo kubaho neza no kwiyumvira iyo turi muri uku kuzimu turimo tugasubira kugaruka ibuntu murakoze Innocent Muhozi Pacifique Nahazwe mugerageze kwishura bishariza uyu Transform Burundi nawe nyene yababajije mwishure kandi na Democrate murakoze byashika mu kumva ari ikintu gihambaye bambajije nishuye ko muze kumfasha kabazo hari wavuze akabazo kajanye nabo babona mu nama nshingamateka y'uno munsi bati babona y'abicanyi babona y'abasuma hariho n'uwaciyongera ko ati mbega noneho igiye kuba Assemblée nationale des assassins ni amajambo yiwe sije ndayakoresheje ariko nk'uko abibona nanjye niko uko bagiye barabivuga ariko ndabibona uravye inama nshingamateka abantu bayirimwo usanga kumburengera hariho no kwitukisha n'abatwara nabo nyene baragera naho bitukisha niko abakora ayo mabi barayatumwe mugabo urinze ubona nk'umuntu yitwa Shabani nimubona bamugize umushingamateka nibaza aho intwaro ibigeze hari umunyagihugu umwe w'imuyinga yanyandikiye ati twebwe kubona Shabani abaye umushingamateka naho umweho mu bigaya ati tweho twabikengurutse ati kuko ubu agiye kumara umwanya munini i Bujumbura twiteze ko ibyo kutunyuruza no kutwica azoduha agahengwe imuyinga murumva aho ibintu biba bigeze hari n'ubundi yambwiye ati nkeka bagomvye kumushyiraho yogabanura gukora amabi yahora akora ku bwanje kubona umuntu nk'uyu ari we yitwa agiye guserukira abarundi agiye kwitwa honorable ni ishusho iyo ntwaro nyine ahigeze ku bwanje yari intwaro ishobora gufata umuntu nka Shabani nimubona kira munsi tuvuga ku maraporo abanyuruza abo yica abo yahondaguye kuva muri za 2006 havugwa bwa bwicanyi bw'imuyinga bw'abatawe mu ruvubu gushika uyu mwaka wose uheze ubuho bari bamwongeye kurongora imbonera kure muri Buhumuza yose ukumva vya bikorwa yakorera imuyinga yagiye kubikorera mu Ruyigi yagiye kubikorera mu Cankuzo bamwaguriye akarere anyuruzamwe abantu ukumva uwo muntu barubahutse kumugira umushingamateka je numva atani kindi dusigaje twovuga kuri iyo ntwaro hari wagize ati mbega CNDD yoba hariho ibibi isigaje kurusha ibyo imaze gukora novuga hari igihe mpanda byibaza gutyo byarigeze kushikira ugasanga ndavyibaza uko ntije ivyo namaze kubona nibaza ko atacoza gisumba ivyo twabonye ariko nta na rimwe itarantangaza bamba bafise ibindi bashobora gukora biba bisumba n'ivyo twamaze kubona muri rusange twoshira mu mutwe gusa ko ari intwaro y'ikibi ukishira muti intwaro y'abicanyi nta vyidashobora gukora nibyo wowe udashobora kwibaza mu mutwe wawe yo ibi bishobora intwaro y'abasuma nta kidashoboye kwiba nibyo wewe wibaza ko bitokwibwa yoyo ibishobora kuvyiba rero ku bwanje ngira ico twohindura no kutangara iyo tubonye bakoze ibibi kuko ni intwaro yagenewe ikibi gusa ni intwaro yubakiye ku kibi ku kubesha ku kwica ku kwiba ku kwambika abantu no guteranya abarundi nkurikije nk'imvugo uko bagiye baragenda karaba n'imvugo ziriko ziravugwa hari ico tutashizemo kare mu byo nka president Ndayishimiye yavuze uravye mu mwanya wa mbere bakije 2005 intambara babona ko baje kugwana na Frodebu cyane niyo babona gose hakaba na Paripehutu yari rikiri ku rugamba ku rubuga rwa politike Frodebu ntabyo batayikoreye barayigaburamwe imice ibiri
barakora ibishoboka byose ku buryo Frode bisa n'iyifuditse mu nzego z'igihugu, sinovuga ngo ku rubuga rwa politiki ariko mu nzego z'igihugu ubona ko Frode bayigijeyo rwose. Ubu tugiye kugira imyaka ngira 15 Frode bitakiri mu nzego. Hanyuma bamaze guheza abo inguvu zagiye cyane kuri CNL, ikiri FNL, hanyuma CNL nayo urabona baragenze gushikaho uyu mwaka basa nuko bayigijeyo. Hariho iprona, ikibazo ca iprona casa nuko bagumye bakeneye ko ibaherekeza, naho bagira aho bigizeyo bakagira aho bakwega bagumana, ariko nayo nyene urabona ko uyu mwaka bageze ku ntambwe bavuga bati twageze aho na iprona atayo tugikeneye. Rero wumvirije ijambo umukuru w'igihugu yavuze, abo asa nuko yerekana ko afise ko ikibazo, muze musubire mwumvire ijambo yavuze tariki 20 ngira ni 14 tariki 14 aho yatanga conference de presse, yavuze ati ingorane abona asigaranye nibijya biharuro vya 40% na 60% mu kugena abantu mu nzego. Hariho abo nabonye mu magroupe ya CNDD-FDD bakibona batowe mu nama nshingamateka, nabonye baciye batangura guhanahana mu magroupe yabo ngo abatutsi babaye benshi mu mugambwe, ngo bararaba neza uko bivye iprona badahava biba CNDD-FDD. Hanyuma mukuru w'igihugu nawe kaca wumva ko afite ikibazo cy'ibyo biharuro, aranavuga ati nta kintu kibabaje nko kubona umuntu yarashoboye amabanga ariko sinshobore kumugena nkabuzwa na 40%, nk'uko yoba avuze ko urwo ruhande ruvamwo 40% ngo wari urimwo abantu badashoboye ku buryo yisanga ateza kugena abantu ataco bashoboye, abari babishoboye bari mu rundi ruhande mwagasanga ibyirwa shingiro riramuboha. Rero kimwe mu ntambara nibaza porogaramu basigaranye hariho ico, kuko naco nyene carabonetse mu bwene batwaye muri imyaka iheze, aho ivyo biharuro bitavuzwe vy'ukuri wasanga bakumira, bafatira ikumira ryafatira ku bwoko rigafatira no kuri politike. Hariho gukumira abatutsi mu nzego, hariho gukumira abasenere kuko bari bari mu nama nshingamateka. Uravye ko amasezerano yarusha yavuga abantu bafise ibibanza bari bafise mu nama nshingamateka bobaye bategerejwe kuba bagenwa no mu bindi bibanza. Rero ikumira ryahora rihagaze cyane ku kwirukana abatutsi aho bitavuzwe ko bazoronka 40%, nkuko ndayivuze ko dufate nk'akarorero nk'urwego rw'ababuramatari muri leta biravuzwe aho bavyubahiriza, ariko ugeze nk'urwego rw'ababuramatari kubera aho bitavuzwe kubaburamatari 18 igihugu gifise, wasanga ababuramatari b'abatutsi ari 2 canke 3, avuga bajya abasirikare 2 w'Ibururi n'uw'Imwaro, hakaba umukenyezi yatwara mu Ruyigi asanzwe ari umukenyezi w'ubugendaniro umukuru w'igihugu, avuga ati n'umututsikazi ntabyo nzi, ariko wumva ko hariho bene aho hantu hose bitavuzwe abatutsi baca bavamwo. Uravye abatwara indero mu ntara uza gusanga ari nk'umututsi umwe canke 2, abatwara amasentare mu ntara, abatwara indero mu ntara, abatwara ibisata byose bikomeye mu gihugu, byagera ku batwara ipererezaho mu ntara bose usanga ari ubwoko bumwe. Rero numvise avuga gutyo ko ikibazo asigaranye ari 40 na 60, nibaza ko intambwe ikurikira ayo kwikura ko ubwoko yoba adashaka abona mu nzego. Rero sinzi kuguma bigizayo mu mpera iyo bizogarukira, kuko umugani wa Faustin ati wanka opposition hanze ukayihamagara iwawe, buriya muri uko kwigizayo azisanga hageze kwigizayo abo basangiye urugamba nabo kwigizayo bamwe mu bari kumwe, azoguma abona hariho abandi umenga ni intambamyi, aguma asigura ko ari bo bamubujije gushika yisange hanze nawe yagiye. Hari uwundi yagize ikibazo Innocent yishuye ko neza tubaje twese, numvise nayo kuvuga ko ariko kuntu Innocent Muhoza cishuye biratomoye, ikica abantu badutuka, yambaye ati bavuga ngo muri kite, ngo muri CNDD-FDD
nibaza ko atakubata ku mwanya je n'ukuri hariho umwe muri bo yigeze kuja kurondera umunyamabanga nshingwabikorwa wa Fokode aramubwira ati mbega none ko Pacifique tumutuka imisi yose ni kwereka ataza kutwishura hanyuma nawe arababwira ati none ko mwebwe mu mutuka mukagira imana ntabishure ingorane mufise niyihe ntimwumva yuko mumututse ibyo mutuka biba bifashe nimunezerwe rero n'ukuri ntihagira abantu bitega ngo ejo ngo bazonuka ce nishura nta kurya inosa yishuye niko nanje meze nta mwanya mfise w'abantu ntawo mfise nobabwira yuko rya space atari zo nigera numviriza abantu barambwira ngo umviriza ngo uyu munsi bakuvuze kwibi uwundi munsi ngo naka yakuvuze kwibi ngo kuri YouTube ngo naka yagututsira ndabwira nti mana yanje je mu amahoro nguma ku gikorwa ndiko nimba hariho umuntu ariko aratabariza uwiwe banyuruje umpamagare nimba hariho umuntu avuga ko afungiwe ubusa umpamagare aho ndaza kwitaba nimba hariho umuntu asaba icyiyumviro kuco yibaza igihugu niyo twosangira ivyumviro kugira tugikize aho ndaza kwitaba mugaho ngo je nzota umwanya wanje kuza gusigura abantu nukuri n'igikorwa cabo nimba babihemberwa nimba batabihemberwa nukuri niko kazi kabo nibagakore nawe mukumbaza wabivuze neza cyane bavuze uti abagutuka nukuvuga ko ubwo butumwa bakora ubutahura ko gutukana rero bareke igikorwa cyabo cyo gutukana bagikore nibongereze n'ukuri umwete wabo jewe sinzobagora sinzoza kubishura ntituzoza guhangana nukuri nibanezerwe bakomeze ibanga ryabo n'iryo batoranye nibaribandanye je ntangorane mfise kuri bo nta n'urwango ndabafitiye ntihagire uzokwibaza ngo twoba twankana ngo ndabanka kubera ibyo bavuga bantuka ejo uzogira ikibazo nzomwakira kujya nakira abandi n'abarondeye kunyica narabikoze nzoguma ndabikora kujya nta mwanya nzotakura abo bantu mumbabarire hariho abantu benshi barambwira ko babaye cyane iyo babyumvirije muhumure bareke bakora igikorwa cyabo nanjye nkora igikorwa cyanjye n'abandi turi kumwe dukora ibikorwa byacu ababwira bati turabe ingene igihugu gikira turabe ingene dufatanya dushyiramo inguvu turabe ingene ibi bintu intwari ikora by'akamaramaza bijya habona kandi tubigwanye abo tuje hamwe tubandanye igikorwa cyacu ababona ko batoranye kudutuka no kuduca intege nabo babandanye igikorwa cyabo umugani bamwe muri Bibiliya ngo reka byose bikorane nibakora akazi kabo natwe dukora kacu ntawobuze umuntu kwiyumvira no kuvuga ibyo we yiyumvira ku bandi ni naco tugwanira uburenganzira bwo gusohora ivyumviro nibavuge ivyabo hanyuma sinzi ko mwumfashe n'ikibazo gikomeye cyane mubona noba ntavuze ko bambagije ikibazo mwabajijwe mwese na Demokrate Leonce yagize kivuga ko muhozi kubizokurikira kunyishu abona mu gihe mubona yuko kumbure aho bigeze atacyo bagisigaye cyotangaza abantu ku byotuma haba impinduka hari n'uwabagije ati ndabonye akaza kanyuma nanditse ngo mbega umukuru w'igihugu adafata ingingo yoba by'ukuri ari watwara igihugu cyangwa n'abandi bamugira ko pressure bamutegeka ibyo agira yongera ati intwari ikora nk'uko bariko barakora idafata inyishu ikibazo na kimwe ibisigaje umwanya ungana gute ku cyambere cyo kwibaza ko Perezida Ndayishimiye ari abandi bamutegeka ni kosa rikomeye umuntu byabishikira akiyumvira ivyo bintu mu myaka ya mbere ya Perezida Nkurunziza abantu barakoze iryo kosa umwanya munini ubwa mbere bavuga ngo Nkurunziza n'umusenzi yari umuntu mwiza yononewe na Rajabu Nkurunziza tubona arirukanye Rajabu aramupfunze mu nyuma ngo Nkurunziza yari mwiza n'umusenzi yononewe na Adolphe na Bunyoni Adolphe arapfa Bunyoni niko baragumanye ariko ishusho Nkurunziza yahavuye atwereka abayisumba n'ibyo twaba turiko turumva jewe umunsi by'ukuri naheburiye ko Nkurunziza nkavuga nti nanavyanditse ico gihe nti ndahebuye nta kintu na kimwe atazokora n'umunsi baturira isoko nkuru ya Bujumbura bijya bintu mbonye akoze ibintu nkabijya naciye mpebura kuko gufata ugaturira 20% y'ubutunzi bw'igihugu umunsi umwe nta kiba gisigaye kwa Evariste Ndayishimiye umuntu yarashobora kugira ati kumbure kuko hariho aho byashika akagira imvugo nziza mugabo ingiro ikaba itandukanye n'ivyo avuga ngomba ndabwiza ukuri ko Ndayishimiye nawe namuhebuye ijyanyuma ntabona neza ko atana kimwe adashoboye gukora ni muri aya matora
ibintu yakoze muri aya matora ni ikimenyetso kitabesha ko ata kintu na kimwe adashoboye gukora, nimba kuzoba kwica abantu, nimba kuzokora ubwicanyi bumwe burengeje ubwenge, nimba nta na kimwe umuntu ashobora kwemera kwiba icese kujya hanyuma akaza akabyemanga akavuga ko ari Imana ibikoze, mwitege ko ata kintu na kimwe adashoboye gukora kandi azobikora mu mwanya azoba akihari. Abarundi gusa abatangara bazoguma batangara, ariko abantu ntibitege ko ata na kimwe adashoboye gukora, kuko aravyemanga kandi akerekana neza ko ari amategeko yiwe. Ico umwanya yo bazomara ni iki? Yaba Innocent Muhozi, yaba Leonce Ngendakumana bavuze, na Faustin arafise uko yakivuze, uruhara runini n'ubwo abarundi babiraba biriko birabako bavyakira. Umwanya azomara ni umwanya abarundi bazoba bagishobora kwemera ivyo bintu ko bibabako. Umwanya azomara ni umwanya abarundi bazoteba kwiyunga no kwitunganya kugira ngo ivyo bintu babihagarike. Niwo mwanya afise. Inzira zishobora guca henshi, bishobora kuzana henshi nkuko vyavuzwe. Innocent Muhozi yagize ati ni urugamba rwa gisirikare, Leonce Ngendakumana yagize ati birashobora gufata urugamba rwa gisirikare canke bigafata inzira ya politike, harimo n'ibiganiro. Hari n'abasirikare biwe burya batavuzwemo, kuko sinibuka wabivuze umenga ni Faustin yibukije ingene ku ntwaro za kera mu mugango umwe nyene ushobora kuvuga uti Republika ya mbere yari imeze uku, iya kabiri yari imeze uku, iya gatatu yari imeze uku. Hariho aho bagera bakarenza urugero, ugasanga no mu biyiwe bo nyene baravuze bati ibi ntidushobora kuvyihanganira, bakabanza bakabihagarika. Kenshi bo iyo biciye muri abo baragira ico bakosoye, ariko muri rusange usanga intumbero ikiri yayindi, gushika haba inyuma nabo batinda izo nzira zagiye ziracibwa zikabafasha ingene impinduka itinda ikaza. Ariko impinduka y'ukuri ni impinduka ifashwe mu minwe n'abarundi. Mvuze nti n'abarundi mba nkovye kuvuga iki? Hariho imvugo nyinshi numva, utugwi duto duto usanga twibaza ko ariko twonyene dushobora gukiza igihugu, ugasanga no mu ngendo bafata bavuga bati twebwe turi beza, turitunganya, turashoboye, bakaca bafata ingingo yo kurwanya abandi bose basigaye. Uwufashe iyo ngingo ntacaba ariko arafasha, aba ariko akomeza bwa butegetsi nyene, kuko ufashe ingingo yo kurwanya abandi bose, ubwa mbere bwo ntubutandukanye na bamwe ugomba kurwanya, kuko nabo nico bakora. Abasendefite bavuga bati ni twebwe twenyene, abandi bose ntibarimwo, ntaco bamaze. N'uwundi avuga ati je nzokiza igihugu mugabo ni kagwi kanje konyene, abandi bose nibabi ntaco bamaze, ntatandukanye gose na sendefite. Umuntu ashaka gukiza abarundi ni iyi mvugo yo kwa Innocent Muhozi agira ati tuje hamwe dufata ingingo, kandi ingingo dufashe yo guhindura ntibi ngingo izivuga ngo tuje kwihora aba bari bahari. Ibi ngingo ivuga iti tuje gukiza igihugu, ibintu bihinduke, tugihe uwundi murongo mwiza, abarundi bafatanye. Nayo uzana izindi mvugo zose z'inzankano, agwiza inzankano, ntaho mbona ko atandukanye n'abasendefite, kuko ari urwanko nabo bararuzi, baragwigisha bikwiye. Si uko rwigishije na bamwe, rwigishijwe n'abandi bica bihinduka biba bisa. Ku bwanje ni iyo ntumbero y'ukuja hamwe no gufatana, ntibisigura gufatana ngo bisigura ngo twese tuba mu kagwi kamwe, sico bivuga. Gufatana n'intumbero hanini. Je simvuga ngo abantu bacika intege bitunganya, umwe wese kuca ashoboye ngo manda kigarukako, umwe wese kuca ashoboye nagikore, mugabo mu kugikora agume yumva ko aje kugikorera abarundi bose, hanyuma ejo atera kwega n'uwundi wese avyumva, baje hamwe babikore, maze umugwi w'abavyumva ugume wago kuba munini gushika iyo mpinduka ize. Kandi umuntu agira ijisho ribona ibintu muri rusange. Muri rusange nshatse kuvuga ko hariho ibuye wewe uzana, n'ibuye n'uriya ataje mu mugwi wawe ryiwe, naryo nyene rifite ico rimaze, naryo nyene ukariha agaciro. Ivyo nivyo bizotuzanira indongozi nziza vy'ukuri zikiza igihugu. Nayo ubundi dushobora gukura abasendefite tukazana abandi basendefite babi kubarusha, na Ndayishimiye na Ndikuriyo, ugasanga twaronse babi kubarusha. Rero iryo jambo riguma rihambaye, umuntu acanishamwe abarundi ntacamaze, umuntu yunga abarundi arahambaye. Tugume kuri aho hantu, hanyuma tuvyumve ko impinduka itazizana
n'umurundi wese gushika hariya ku gatumba umuntu wese ariko aratuma muri buno butumwa ntihagire uwitega ngo ni Innocent Muhoza azobinkorera ni Leonce azobinkorera n'umwe wese muri twebwe afise uruhara rwiwe kugira ngo iyo mpinduka ishoboke. Ego, Pacifique ntazo murakoze. Reka twakire umugwi w'abantu bane bari ku murongo banyuma Alice nimba muriko muranyumva tubakire kuko dusanga iminota 12 isigaye ya kino kiganiro abaza gufata amajambo mugerageze ntimusubiremwo ibibazo vyabajijwe n'abandi kandi mugerageze gutumbereza uwo mwifuza kubaza. Sinzi uwo duhijambo ubwa mbere Alice Hakizimana. Ego uwa mbere muri hanyuma ni François ngira ngo yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe Mekiade acayitegura ikazanura inyuma yiwe hanyuma Jean Marie uza guhereza ni muterani. Ego murakoze. Ego ndagize mwiriwe ndahaye mwiriwe abatumire ndetse n'abariko barakurikira ikiganiro. Namwebwe abamenyesha makuru ku kigoro mwaba mukora kugira ngo dushikirize ibiganiro bijanye n'igihugu cacu. Ego mutuge kwijambo akabazo mukabaza nde? Jewe intererano ni nk'intererano ku bintu byerekeye ibinyamakuru. Ego kuva muri 2015 nta ibinyamakuru ntivyigeze bisubira gukora uko byari bitegekanijwe, ariko umukenyuro ubutegetsi bwazanye ubu nimba hari umumenyesha makuru agendera ubuntu mu gihugu c'u Burundi baragerageza ibishoboka byose mu gihe baba babona ko asatira ku bibazo bijana n'ubuzima bw'igihugu. Anda singovye kugira ndashobora kuvuga nk'umuntu yahora akora kuri radio Isanganiro yahora akoresha ikiganiro ku nama. Murabona kenshi yarakunda kubaza ibibazo vyerekeye ubuzima bw'igihugu ariko murabona aho yimuriwe kuvuga ko ahanzwe mu bibazo vya politike ariko murabona ko baca umugani ngo nta muntu avuga n'injya mu kanwa. Ico kibazo kirisiguye. Hama ikindi kibazo ndafise akabazo ngomba kubaza uwo muntu Leonce Ngendakumana yagwanye intambara nyinshi zo kwishira no kwizana kugira imigambwe myinshi mu gihugu c'u Burundi, ariko ubu tukaba tubona ko umukenyuro w'ubutegetsi bw'ubu ni gufata n'umugambwe ukomeye bakawusambura. Aha turarabira kuri senere ukuntu bahaye ujya muntu Nestor yakorokeye mu mutego atarazi, yibaza ngo ariko agwanya Gwasa oro naho yibaza ko bazomuha igiti kumwe bahenda umuntu bakaba urabona iprodede yo kwambaya haga ibiki, ariko murabona ibimushikiye. Je nibaza yuko Leonce Ngendakumana yagwanye intambara nyinshi akwiye kuja arahanura ayimishuhira muri politike kugira bamenye ukuntu bigenza muri politike ntibaje mu rukino batazi. Nka Nestor yashoboye kwiba umugambwe ananirwa no kwiba amajwi. Tugira amahoro. Murakoze cyane François no kubaheza umwanya ugira kabiri Alice ku rutonde mwatanze ninde? Ego Mekiade yo kugura akamikro kiwe agashikiriza ikibazo ciwe. Amahoro neza ndabaramukije. Mahoro. Ego ndabaramukije n'abatwumviriza ngaha n'abo bantu baza baradufasha mu gutanga umuco. Akabazo kanje ndafise akabazo kagutse ndashaka kukabaza abanyepolitike bari ngaha nibaza karire bose Ngendakumana gusa. Hanyuma peut-être n'abandi nka bashobora kuza barafasha mu vyiyumviro binabiriye nka ba Pacifique ba Parseme ngira nabo nyene bashaka kuja guterera mu nyishu. Kefise ikibazo kijanye n'ivy'imigambwe urabona ko ngaha mwavuze cane ibijanye nuko Uburundi buriko bugira butwagwe byaramaze kuba urumva parlement yigizwe n'umugambi umwe
bugira butwarwe n'umugambwe umwe. Nico kibazo kihari kandi urumva umugani wa sinzi wakivuze Megan Pacifique yavuze ati vyaratebo bari bamaze iminsi babivuga bareze igihe umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabivuga hanyuma biriko biravugwa. Ego Melchiade mutagarutse ku vyo bavuze tumbereza akabazo baze kubishura abatumire bose. Ego so ikibazo cyose ikibazo c'imigambwe yitwa yuko ifise imigambi gusubirira opposition. Bano yo gusubirira umugambi uri ku butegetsi donc les partis de l'opposition. Je nashaka kubaza donc umuntu umunyepolitike ari ngaha canke umuntu ashobora kuba bitahura cane. Ndavye le système politique y'u Burundi ndabona yuko vraiment ukuntu guhera haraheze nk'imyaka itari mike ubona yuko opposition igenda iba affaibli gushika ku rwego rwo hasi gose kabisa. Hanyuma donc vyo kuvuga yuko tuzotwagwa n'umugambwe umwe donc umugambwe CNDD-FDD uzote ukihariza inzego zose uhereye muri mu rwego rwa parlement. Donc vyari ibintu biri prévisible. Jewe kuri jewe nkoresha amaso y'uwanje vyari ibintu biri prévisible. Uravye kuntu bashika kuri terrain bashobora kuba bakoresha inguvu za politike nyene nk'uko bamwe donc abantu babivuga bagira ama analyse ugashira mugabo hajya naho nyene naho ufise inguvu za politike hari abantu abarundi bamwe bagaragaza vraiment nk'abantu bari donc atari umuntu ufa gutora ku mukingo donc meme na iprona donc abene gihugu donc abanyagihugu whatever barabagaragaza vraiment mukabona yuko ari ntambara bigoye. Ntimurabaza akabazo mufise Melchiade akabazo mutumbereze akabazo je mfise akabazo ko kuvuga ati eske hariho opposition yafise imigabo n'imigambi kuzotwara igihugu umunsi umwe. Hariho eske ibintu bihari kuko imigambwe igaragaza eske abantu badashobora no gushika muri commune kanaka badashobora no kuduga muri province bigumira haji Bujumbura bagira amakomantere ku maradiyo makeya hari n'ibinyamakuru bikeyi bihari. Urashobora kuvuga yuko ejo canke ejo bazova batwara igihugu opposition imigambwe idatwaye igihugu ni bande bazotwara igihugu bazosubirira uwo mugambi umwe ukomeye ushobora gushika. Twarumvise umukuru secrétaire général w'umugambwe avuga ati twese dufise abapresident n'abamandateri hose mu makomine yose no ahantu hose habaye hari amabiro de vote. None imigambwe yindi donc iri prêt yo gushika aho hantu hose iriko iritegura ni yahe kuko nitushobora kwamba turiko turavugira ngaha dukritika ata stratégie dufise ata stratégie turiko turategura baza kubishura Melchiade. Nabo nibaza ko ikibazo cumvikana bashobora vraiment kuvuga ati donc politique tuyitegure gutya na gutya isubirira gutya na gutya sino ata mugambi ukugaragaza vy'ukuri vyo gusubirira umugambwe uri ku butegetsi ucubandanya akazi kawo ukora neza cyangwa udakora neza. Ego murakoze cyane Melchiade. Alice sinzi uwo mwateguye kurikira. Ukurikira ni Jean Marie yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Ndabaramukije. Mwiriwe canke mwaramutse. Mwiriwe cyane. Mwiriwe aho mperereye namwaramutse uri bamwe Egira mbanze gushima ikiganiro n'abagiteguye ni iganiro ciza cane. Nshimira n'abatumire ari hanze n'abari mu gihugu. Baba abari muri politike canke abari muri société civile. Numvise cane ndi mu Barundi baba hanze je mu Bwongereza natangwe gukurikiranira hafi byo mu Burundi mu 2015 n'ubu ndabandanya jewe mu vyampagurukije ni kubera ndi mu bemera yuko demokrasi ariyo nzira ishika mu Burundi izofata ibimyaka 10 ibimyaka 100 nta yindi nzira mbona ishika mu Burundi. Ivyashitse rero ivyashitse mu 2015 kuri jewe nibaza yuko twobiha uruhara
bikwiye naho tugeze. Je rero aho tugeze ubu ntibintangaza. Ikintu ca mbere nagira mvuge. Icya kabiri nagira nshikirize nuko jewe aya matora yabaye, jewe narashimye cyane, narakengurutse ku buryo yatweretse neza atagukekeranya isura n'ibara ry'umugambwe uri ku butegetsi. Yarakuriye umugambwe uri ku butegetsi, warakuriye agashitsi abana bariya kumbure bari bagifise ibizigizigi cyangwa bafise ibyizero cyangwa bibaza yuko kumbure bazokubita agashi iburu demokrasi gasubira igafata ikibanza. Ubu twaragiye mu ntwaro y'umugambwe umwe n'amatora azokurikira azobuyo. Icabaye mu Burundi kigomba kibandanya nico no kwita accaparement du pouvoir canke un coup d'état manqué qui a donné l'occasion à un coup d'état réussi. Iyo coup d'état réussi iyo yabaye ni turimwo twinjiriyemwo en parti qui carrément instaure un pouvoir de parti unique, igafata ubutegetsi ikabigira progressivement, bamwe turorera abandi twizera yuko bitazobandanya, ariko birabandanya. Biri mu bice byose, mu nzego z'umutekano, mu nzego muri administration, mu gisata c'ubutunzi, hose turabona yuko ariyo ntumbero. Icya kabiri nagira nshikirize igituma je amatora nashimye nuko osi kandi yaratweretse na limite, ibihengeri na faiblesse ya opposition. Kandi nibaza ko abanyepolitike baba bakera canke abavuba bazohakura ikigwa. Ariko kandi icya gatatu nashimye, jewe ndi mu bizera yuko ari abarundi benshi mu miliyoni bashira demokrasi imbere. Bavuze iby'ubwoko, mu menyeshamakuru twese twubaha Innocent Muhozi yatanze umwihwezo avuga ati nta yindi nzira mbona ishoboka. Ariko jewe cyo nashimiye muri amatora, ngerageje kuba positif, abarundi barerekanye yuko banyotewe demokrasi kandi bakizera igihe izofata. Rero notera intege abarundi bene wacu, baba bariza parseme canke bamwe politique mu Burundi, abo barundi turatiye intege babandanye. Bazogwanya demokrasi, bazogwanira demokrasi bacishije mu zindi nzira. Jewe ico uruhore no kubitira ubutegetsi, umugambi ku butegetsi, nuko burya hari ibikorwa bikorwa bikalegitima ibindi. Jewe naho ndashobora kuba mfasha inzira yo kugwanira demokrasi nshishije mu mahoro canke nshishije mu kwihangana, ariko sinzi ko ugwa vuba bagifise amaraso ashushe bazokwihangana nka jewe nshaje. Rero iyo legitimite mwebwe muvuze ko mushaje jamanye no kuvuga yuko mufise imyaka ingahe? Nzoye kubwira hanyuma. Burya tesi en nombre sinzi ko nshaje cyane. Ego musoze tukiduha ijambo wanyuma ducumuze umwanya mwete. Turagateze nsorezere ko ndagira ntango umwihwezo wanje ko nabibona nk'umuntu ari hanze kandi nkurikanira hasi kandi nizera ku munsi uri izina politiki demokrasi izotsinda igatsimbatara. Ico nagira nshikirize kandi ico kibazo cambaza umushinga ntahe Leonce ari mu politicien w'inararibonye kandi ari mu gihugu. Mu kintu nabonye faiblesse ya mbere, ennemi numéro 1 de la démocratie burundaise, c'est l'opposition burundaise. C'est une opposition désorganisée, itagendera ku principe, demokrasi igwanira itayubahiriza mu migambwe n'amakoalisyon barimo. Ibyo naribonye mu migambwe muri senarede narahaciyemwo, ndi mu mugambwe mu Burundi wa CDP, narakurikiye ntuzenya ingene amatora yagenze, mbere ndabaza nti mbega aya matora tugiyemwo
niba twiba tuzokora iki ngo tuzobimenya ngo tuzobirabwa ntibazoyabiba kandi ntaco tuzokora niko vyagenze hanyuma rero hariho coalition Burundi bwa bose siyo ya mbere ibaye hariho n'izindi zabaye iyo coalition yavutse mu Burundi ubu abapolitisi haba ku gatwe kabo haba ku migambwe haba ku makoalisiyo ngira twese turahuza yuko atayindi nzira ihari ishobora gucika yo gukira demokarasi abarundi bose tutagiye hamwe kuko tutagiye hamwe ngo duharanire demokarasi ni ukuvuga tukabanza tugakomeza imigambwe yacu tukubahiriza demokarasi mu migambwe yacu n'amakoalisiyo turimo kandi tukarondera des mécanismes réels et concrets zituma bibaho kuri iyo demokarasi ntizoba mu myaka 10 cyangwa 30 kuko umugambo nagira mbaze rero wose rero iki kibazo nyakubahwa rero wose ibi bintu umwezo mbona mwarawubonye ngira yumvise akabazo araza kubishura cyane kumbure twoje hamwe mubona bishoboka canke kumbure dukukuruke murakoze cyane ego umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro ni Muterane mwiriwe neza ego mugerageze gusongora umwanya uri kuragenda uri kuriterera amasaha abatumire baba baduhaye kumara ku murongo abari karagenda tumaze kurenza ku minota 5 ku mwanya wahari w'ikiganiro ego reka nterere ntarengeje umwanya murakoze ndashaka kubashimira cyane ku biganiro byiza muri ko murakora ndashaka no gushimira cyane abamaze kugira ivyo bashikirije byose numva umenga bayazi bahuza kandi ndabona yuko umenga turafise n'inzira yuko baguma hahana nyene bataguma bajuragirika nashaka rero guhera ku kibazo ca mbere nagomba guhera kuri mwebwe mwe mudutegurira ibi biganiro mbega mwodufasha gutegura ibiganiro tuvuga cyane cyane icokorwa kugira ngo tuve aho tugeze mu Burundi tukavugana ivyokorwa mbega mubona aho biki nimba ari abantu baza kuvuga bati harakwiye abantu baja kugwana mugategura uwo bivuga kumbure n'uwushavuga ati oya ivyo sivyo mugabo tukavuga ibintu vyokorwa ntitugume tuvuga amakosa ya CNDD-FDD kuko ico kibazo turamaze igihe kirekire tukivuga twararushe mu bisanzwe hariho n'abantu batarakivyumviriza kuko nico cabazanye icya kabiri ndakibaza Leonce nk'umunyepolitike Leonce arafise experience ikomeye cyane nk'umunyepolitike kurusha benshi mu Burundi tuzi kandi yagiye mu makoalisiyo menshi yaragiye mu kibiri muri yaragiye mu kibiri yaragiye muri Burundi mu mizero y'abarundi yaragiye muri Burundi bwacu kandi hose ukabona umenga aya makoalisiyo ntasbandanye ntashobora Burundi bwacu sinzi kwiyo koalisiyo yabaye cyo mugombye kuvuga Burundi bwa bose Burundi bwa bose yego nasaka nawe ndamusabe adufashe kurondera ngira ngo ntabazobura abo dufasha kurondera umugwi w'abantu boshobora kwandika neza igituma vyanka kwa ayo makoalisiyo atera imbere nuko abantu baja hamwe bavyandike baduhe raporo itomoye abantu bazoyisome hamwe duvuga tuti turabonye raporo yasohotse impapuro 50 y'igituma abantu vyanka ko baja hamwe n'amakoalisiyo banka ko akomera none rero mubimutumye ku gatwe kiwe canke babikorera mu mugambwe Frodebu canke muri Burundi bwa bose oya Leonce ndamubwiye nti arashobora no kuvyandika kuko ndaza arabishoboye mugabo arashobora kurondera equipe bokorana y'abahinga no ku gatwe kiwe canke muri coalition arimwo bakadufasha bakazodusorera ikintu ntituzoba tubagoye cyane uzofuma turiha nukuri hanyuma Faustin ico nagomba kumubaza sinibaza ko ari cyo reka ndakireke kuko Faustin aradufasha cyane nk'umuhinga muga hari igihe avuga nkaca niyumvira nti ubwo by'ukuri ariko muga baranadufasha kuko ari no mu Burundi nico gituma nico kibazo nagira ndakireke ubwo burya nta na rimwe hari atatuvungurira ko yereko aratubwira yuko ngo za chama cha mapinduzi canka handi hantu hose nabo nyene batwaye yo bariko agomba kutubwira yuko CNDD-FDD yo bimeze nk'iyindi migambwe kwisi tuzi ifo yuko ibintu twiga kubinoma uko biri
bon murakoze cyane nibaza yuko ico ndakibaje ahubwo Pacifique wewe muri experience yiwawe mu byo wagiye urasoma mu byo wabayemo mu byo wagize gute woshobora kutubwira ingene umugambwe woronka umugambwe haba mu karere cyangwa ku isi ugereranya n'ivyo CNDD-FDD yagiye irakora ko turakunze kugira ukwihenda ugasanga tugombye gufata intwaro nka Repubulika ya kabiri sinzi nk'iya mbere siho nari iya kabiri nari naravutse iya gatatu narayibonye nayibayemwo ugaca usanga abantu bakagomba kukubwira yuko CNDD cyangwa amatora yabaye muri 1993 bakagomba kukubwira yuko umenga nico kimwe na yobubu CNDD-FDD ukamenga twese twari duciye ubwenge twarabonye kuri kumbure muteramye ngira akabazo mwabajije karatomoye aho karatomoye mugiye gutwara akanya baraza ego kubisha reka mbaza kanyuma ari nako nza gushika kuri societe civile na Muhozi ngira nabo nyene na Pacifique nabo nyene arimwo nagomba kubasaba naho bigoye navyo nyene boshobora kudufasha kurondera abahinga bashobora kutwandikira cyangwa bo nyene nabo nyene n'abahinga amabi CNDD-FDD yagiye irakora gushika kuri uno mwanya tukayashira mu igitabo kikazosohoka hanyuma tukabibona tukareka gumwe tubona utuntu k'uducagucagu tuvuye muri za iteka tuvuye mugabo kikaba igitabo kiri nome le crime du CNDD-FDD tugafashanya ico gitabo kikaboneka hanyuma icyanyuma ndakibajije bose hokogwa iki gisa nico muzenye hokogwa iki kugira ngo twese tuje hamwe abantu bose tuje hamwe abadashaka bamwe bavuga ibya kitu tukabareka bakaguma muri ivyo byabo mugabo abantu bashaka gukora kugira ngo kijya gihugu kive hajya kigeze hokogwa iki hankiki kugira ngo tuje hamwe twese tugira amahoro murakoze cyane muteranye ego reka tugaruke ku batumire reka mpere kuri Innocent Muhozi hari utubazo mwagiye mubazwa mugabo hari bajije ubwa mbere yitwa François kumbure ngira mwatahuye ikibazo yagombye gutanga ku karorero kumenyesha makuru mugenzi wacu Jerome Niyonzima asigaye avugira leta y'u Burundi mbe Innocent Muhozi kuba datahura umenyesha makuru ntare kuriwe kugenda gukora muri leta no gukorera mu gihe atambaye uwo mutamana umenyesha makuru iryo ni kosa kugira ngo mutahuze uyu François yabajije hanyuma muraheza mwishure n'utubazo twabajijwe na Melchiad kubijanye nuko hoba hariho umugambi kubitwa ko ari imigambwe iganirwa kurondera ubutegetsi opposition n'utu twanyuma tubajijwe na Jamari na Muteramyi kugira ngo muze murahana ijambo ducunguze umwanya mwete Innocent Muhozi nimba munyumva ndakumva ego mutangure reka nje kuri iki kimwe gusa cy'umumenyesha makuru umumenyesha makuru afite uburenganzira bwo kureka uwo mwuga akaja mu wundi mwuga kureka kuba umumenyesha makuru ukaja gukorera leta birashoboka niba ubona iyo leta iri aho n'ibyo ikora atakibazo iguteye ni ukuri n'uburenganzira bwawe usanga ubona ugiye kumakiya ibyo biziga byose baba bariko baraproduza kumenga ni machine go produce ibiziga birakuraba yini conscience yawe na histoire na kazoza nihagera kubaza abantu mu wese icyo yakoze uzo kwisigura nta tegeko ribuza umuntu kuva muri iki gwaje muri kiriya ntaryo kabisa ndamubeshe arafise imbozi yiwe ikiboneka nuko agiye gukorera abantu ata muntu afise umutima akwiye gukorera niho nogarukira ndaye handi muri rusange umenyesha amakuru arashobora guhindura umwuga akaja mu wundi mwuga akaja mu bindi bikorwa etc mu gihe ari ngirakamaro mu gihugu nta kibazo kirimo mugabo niba bugiye mu bintu gukorana na association de malfaiteurs aho bibaye ibindi reka ngarukire ngaho ngira ngo ego ariko hari n'utundi tubazo twabajijwe n'uyu Melchiad aho yabajije ati mbega mwumvira ko imigambwe koko ihari ifise imigambi ishemeye yo guharanira gukura ubutegetsi canke bari mu bindi bintu cyabajijwe na Melchiad reka mvuga abantu nzi hari abantu nzi ko ikibaraje ishinga ari uko ubutegetsi buhinduka ariko igihugu gitwarwa neza kikamera neza abantu des individus nzi ama organisation yabo sindi sure yuko afise capacité yo kwiorganiza kugira ashike kuri ivyo bintu mugabo ntawo
nabo bajuja de manière simplifiée ngo yibaze ko ataco batanezwe ibibazo biri mu Burundi we barabinezwe cyane kandi birabaje umutima nabo nyene kuko bari victime mu bandi ari mu gihugu hagati ari abahunze igihugu ibibazo babisangiye n'abandi barundi ubushobozi bwo gushaka kubihindura baciye muri izo organisation barimo cyo n'ikindi kibazo abaja mu migambwe nabo kugira baronke igiti bimwe ko ndavuga ushaka kuja kurya uyo n'ukuri ntari kumuta ku mwanya nawe nyene ugira umugambwe wemera gukoreshwa n'aba canke bariya kugira ngo aho yicara ashobore kuronka ingena ry'igihugu kubera adashoboye kwibeshaho atariko ararya igihugu ivyo n'ibindi mugabo hariho abagiye muri politike kubera bifuza ko ibintu bihinduka kubera bifuza ko ibintu bimera neza kurusha mu gihugu bashobora kuba bataratora inzira bo bikoramo kugira ngo bikunde n'abandi bari mu bindi byabo ivyo vyamaho naho nyene naho bivuga muri rusange ngo bikunde numva mwishije muri rusangi Jamari na Muteramye sinzi ko ari cyo muvuga ku vyo yabajije nimba atacu mwongera ko inosa muzi no ijambo rero bose ngenda kumana rero bose ngenda kumana abajijwe n'abantu bose babajije sinzi ko mwagiye murandika utubazo mwohera kwishura kuri François kuri Melchiade kuri Jamari mwasangiye inzira ya politike no kubyo mwabajijwe na Muteramye urabumva ijana kwijana muduza akajwi gusa nubwo buriko burirangira abantu batangiye kuruha yego turabumva cyane uwo matakure cyane mbanze gushimira mbanze gushikira no gushimira ibyo Pacifique yahereje ko ati uve mu migwi utana kumwe igwanyana iyo twashaka kugira ingufu nyinshi ariko ntitwazikoresha mu kudatwebwe nyene cyanamwe ubwo ntaco rizomara ibyo neza nshimira ko marakimukengurukire hanyuma rero kanishure wa mbere bita ntiyambajije wa mbere yavuze ati abantu bagiye ingene umugambwe CNDD bagiye gutakaguramwo imigambwe akagaruka kuri senere cyane ariko aravuga n'indi migambwe avuga ati abo bantu baza barahabwa imigambwe bavuye muri ayo mashami acagaguwe ntaco bashobora ntaco bashikako nk'aba baheruka gusambura senere ati bananiwe bashoboye kwiba senere mugo bananirwa kwiba amatora ukora kwiba amatora nabo nyene ntibari kuba bafashije iyo baza kwiba amatora nabo kuba bafashije ariko ibi bintu nuko imigambwe iziragenda ucikamwe amashami yakigarutse ko cyane n'inyuma ni ibintu bibi cyane kiwe mvuga nti abantu bashinze imigambwe bamenye igituma bashinze umugambwe cyo baba bari kumwe buri kiriki bagomba gukosora ibiba byananiye umugambwe kuba uri ku butegetsi ahandi ho bakaba gushinga umugambwe baryo bona bari kubacaga bagenda bacagaguramo imigambwe batumvikana usanga henshi biterwa n'inyungu zabo atari inyungu z'igihugu n'abanyagihugu ugasanga ziterwa n'ubwishime ugasanga ziterwa n'ibintu bitari bike ariko bitajanye n'inyungu y'igihugu cyangwa abanyagihugu rero uzogume uhanura nk'abaneso tubahanure baneso twaba ariko turaganirana nahigiye twese tuganira nta muntu n'umwe cyo muri igihugu cy'u Burundi tutaganira nta muntu ashobora kumbuza ngo tuganire na nabi ibyo nabyanze kuva kera navuze ati byo nzoganira n'ushaka wese na cyane abo baba bariko baradutera ingorane nta muntu yo kuganira na mwene bariko baradutera ingorane rero ndabyemeye jewe namariko ndaganira impanuro zitanga ubu bishobotse akazumviriza akazikurikizaho bidashobotse urumva nta kundi yagarutse ku migambwe ngirano witwa Melchiade yagarutse ku migambwe ivuga rumwe na leta les partis politiques de l'opposition vuga yuko ari imigambwe ifise ingufu nke cyane ifise ingufu cyane cyo gituma idashobora CNDD-FDD nta kinini yabeshemo jewe nama mvuga ndi
imigambwe 37 iri mu gihugu yunanirwa gute n'umugambwe umwe mu gihe yoba yavutse ngo itosora amakosa y'umugambwe iri kurakora yogenda gute rimwe nariko ndavuga iterwa n'ingene iyo migambwe yavutse ga imigambo yavutse ikurikirana kurondera imiduga ariko iratangwa muri 19 na kangahe na 3 yari indi yavutse kubera ibiganiro byagiye biza biraba bimwe bita mu by'amagaburanye byo kugabura ibibanza imigambo rero yavutse mwene uko ntuyiteka ko kinini yoza gufasha hari n'indi migambo yavutse iherewe n'ubutegetsi bwe basambure nk'umugambi w'icanguriye bayidondaguye ngo rero urumva nubwo hari ubwinshi bw'imigambwe Jena mamugana ikibazo dufise no kwigambwe aho guharanira bya politiki hari imigambwe myinshi yagiye mu byo kurondera akazi usanga bari kubasaba akazi bari kubasaba udufaranga bari kubasaba ikibanza izo nguhuro zigacatsi banke urabyumva ego abantu bakamaza ngo hari imigambwe myinshi kumba cyajyanye ubwa gatatu yavuze ingene yakurikiranye bya politiki muri iki gihugu cy'u Burundi cyane cyane bijanye n'indwara ya demokarasi indwara ya demokarasi ariyo yonyine yemera yofasha gushika ubutegetsi neza abantu neza naje icyo ndacemera uko nyene arashima hari byo yashimye bitari bikije nka bitatu canke bine byo kuri aya matora ujya kubyumva kumwe bose babyumvise je tubyumva kumwe yavuze ati itambere yatweretse isura ya CNDD-FDD ujya nta matora mu matora yabaye mu Burundi afashije nkari aya matora aya arafashije cyane abarundi bashaka kugira politike guhindura mbe muri iki gihugu ugiye CNDD-FDD navuze nti yari yahuye ujya ibiza kumenya ubwenge yari gutuma imigambwe badepite bake ataco bashobora guhindura ataco konona iyo migambwe yacitangura no kujyana igasubiranamwe n'abaye mwavuze batukaguhira ibyo bibanza ariko CNDD-FDD yari yamaze kubona yuko abanyagihugu nka benshi bazoyitora yaciye ifata iyo nzira yo kwiyahura iti ngayo indi nzira dusigaranye nico gituma mbere byaciye bisigurwa n'inzego z'igihugu gusigurwa na seni bituye muri iyo nkinamico y'amatora ndamushimiye rero umuntu yagize umwigwizo mwiza cyane kuko hari abantu bavuga ngo aya matora yagenze nabi ni mabi yatwigishije n'amatora meza cyane hanyuma yavuze yuko yavuze yuko mwasangiye urugamba rwa politiki muri Senarede n'ahandi aranavuga yuko nimba ntibesha aracyari ku murongo ngira yo bari mu mugambo wa SDP arabaza ati mbega aho tugeze tubandanye twe nawe canke dukukuruke waje narakukurutse ya politiki mutandanye manuro gusa rero ibi yavuze by'amakoalition nabyo narabibayemo nabanje ndaba muri coalition y'Union Force Democratique mu miliyoni ndaba muri ADC indenda ndayitwara umwanya muremure ndaba muri Senarede n'icyo nayiserukira ngaha mu Burundi cyo no ngaha mu Burundi nawe yari mfite icyicaro muri Zaburaya ariko aho yakongira ihenze gato muri mizo y'abarundi sinarimo ariko Jamari nimba muri ko muranyumva mwugara ka micro mubandanyere wose ngenda kumana ego ubundi mu runani Burundi bwabose ko ndi mu mugambwe muri muri runani izina ni yavuze ati kurinda kwandika kuko ibituma izinani zigira ingufu ngatezashika ku kintu na kimwe iraboneka icambere ubona imubwire mugabo icyumviro cyo ni cyiza cyane kuko byandika itova icambere izunane uko zivutse uko nyene abantu atacu bumvikanye ko cyane zikavuga zitewe n'ibintu biba bibaye bakazivuga nka ADC ikibiri byatewe nuko amatora yibwe uwo mwanya nyene baca hamwe imigambo 12 ariko batiteguye neza ingene bazoca babandanya harageze rero muri mwaka na 15 baratanatana bamwe bagenda ukwabo abandi bagenda ukwabo bararundana nk'urusambutse icyambere rero burya ubutegetsi buraraba bati bajya abantu bagiye hamwe bazodutera ingorane bagaca bananiza urunani icyo ni cyambere icya kabiri
nuko muri izo nani hari ibibazo usanga abantu bikunda bagakunda inyungu bagakunda ibintu bimwe ariko turavuga by'ibibanza bagakunda ibintu by'amarongo iby'ikaro bagacagenda bagakorana n'ubutegetsi bamwe bamwe urunani rugaca rusambuka. Icya gatatu usanga hari ubwishime bw'abari muri izo nani kishima nk'umuntu ari jewe muri bajya uwundi ashoboye uwundi afise ubwenge nawundi afise ubushobozi ugasanga umugambwe ufite muri ijya migambwe yose atari umugambwe w'iwanje ugasanga hari n'ababa imbohe za kahise rimwe Pacifique yavuga ko kugwi z'abahutu tw'abatutsi c'imigambwe abantu bagaca baza baracanacanamwo bajyana n'ibindi yavuze ko tubyandika bikagwira ariko ibituru novuga nk'ibyo nibyo byabujije izo nani kugira icyo zishitseko. Ariko rero ntabwo sinzi uko bayivuga kuko imbera n'imberuka izoba urunani rw'abarundi bose imbera atari no kumigambo ba Pacifique bose bamwe babivuga abantu bose bamoca babivuze burya hagiye kuzovuka urunani wigira kuri ibi byose twaciyemwo bitazokwisunga iby'amoko bitazokwisunga iby'imigambwe bitazokwisunga ibi byo kurondera kwikunda kurondera inyungu z'utugwi tw'abantu cyangwa urunani burya ruri mu nzira uravye umuruho CNDD-FDD yaraye yerekanye urwo runani jewe ndafise uwizero yuko ruzobaho ariko bumenye rero ko ingwano ya politiki ni ingwano yo kwihangana si ingwano ivuga ati ndagiye njyewe ndacakiye hajya nze ndwara oya mu kwihangana bukebuke abantu bihangane rero ngo Pacifique yabivuze ntibaje mu nzira yo kuzogomba kuzagira ati naka ndamugaye naka ntaca ariko arakora naka mezugura oya ahubwo ubudasa bwose dufise bamwe biyumvira amatora bamwe biyumvira ibiganiro bamwe biyumvira umuheto uzuzanye ku ntumbero yo guhindura ibintu muri iki gihugu cy'u Burundi kandi ikintu cyo by'imiriro mbere nibyo bizokurikirana nimba bazokurikira burya ibyo nibyo bizokurikira CNDD-FDD burya uko yarayiyerekanye hari byinshi itazoshobora kuko simbona cyangwa yavuga icyo itari bwakore zizoshobora ubu rero yarayiyerekanye abantu rero nibafatire hajya nyene kugira ngo hacaboneka urunani rufise ingufu zikwiye ko bari mu gihugu hanze y'igihugu kugira ngo ibintu bihinduke abahunze bahunguke abakungu bakungurwe abantu bose cyo bashire hamwe baje mu byo kubaka igihugu gusabika icyo gitunze igihugu gitwagwe neza abantu babanye neza mu budasa bwabo batera imbere bateza imbere n'igihugu. Ibyo nibyo mbona nuvuga cyane kuko hari n'ibindi byamye bityo ariko ndabona umwanya sigena kumana ngira muze kuguma ku murongo tuze gusezerana reka duhe ijambo Faustin Ndikumana mwebwe mwabajijwe ikibazo na Muteramyi niba ntihenze ngira mwacanditse mwogerageza mukishura. Faustin sinzi ko muri ko muranyumva. Faustin Ndikumana mikro irugaye murashobora kugura mikro kugira mwishure utubazo mwabajijwe na Muteramyi. Kumbure ko ngira hari kibazo cha connection mu kurindira ko Faustin kumbure yishura. Pacifique nimba muri ko muranyumva hari utubazo namwe bwe mwabajijwe. Mwishure ko mwishure. Ndabumva ego ndabumva mutuge kwijambo nubwo amajwi atameze neza. Ego turabumva Faustin. Ikibazo nabaje na Muteramyi gisa n'ibyo bintu ariko barabaza n'abandi je ntarutseko musanzwe uko nabivuze niko ari wose ariko nanatanga n'uburorero. Murakoze numva amajwi ariko aratunanira cyane turiko turakurikira byose sinzi ko mutwumva Faustin. Sinzi ko muri ko mutwumva Faustin Ndikumana connection iko yatugora cyane ntituvyumva n'ukuri abanyuma bakatubwiye ko no kuyindi mirongo batari ko barabumva neza.
ariko kugira ngira ngo iciyumviro Tembere n'inyishu yari wari yatanze wakimeze ego yumvikanye cyane ahanini yasiguriye uno muteramyi yamubajije ku bijanye n'imvugo ngereranyo ku mugambwe CNDD-FDD na CCM canke ku yindi migambwe iri mu bindi bihugu, ngira yagerageje gusigura ashimikije ku bijanye na leadership, ngira inyishu ego ayitahuye. Reka duhe ijambo umunyemereye Alice Pacifique Nahazwe, mugerageze namwe mwishure muhereye kuri iki cya umuteramyi, hanyuma dusoze na kino kiganiro kuko yabajije ngo uko yiyumvira ibiganiro mwokora mwotegura muri Foko duko vyoba bimeze. mbona hari utuntu twinshi umuntu ashobora kugarukako nkuko mubisabye. Reka mbere ku muteramyi. Umuteramyi yavuze ivyumviro bitari bike. Ico yari yasavye ko na Genogira ico ndakivuze ko cyane ni ikinyene yari yabajije na Faustin, mu nyuma aravuga ati reka ndamusabe ko na Pacifique yogira ico akivuze ko. Ahantu mbona hashobora kuba ikosa muri iyo analyse niko ibyo Faustin ariko aravuga nivyo ko hirya no hino hagiye haraboneka aba leader bashobora kuja imbere y'abandi bagashoboza ko impinduka ziba muri ivyo bihugu mu bihe bitaba binoroshe. Ariko ico muteramyi numvise yashimitse ko nanje noshimika ko ni context, ni aho ibintu bibera hashobora kuba hadasa. Ico naco nta wokideha, niko umurideri w'ukuri umwe wese amenya no kugira adaptation kuri context yiwe. Mugabo biragoye rwose kuja gufata aho ihiganwa riba rishoboka, ahantu abatwara babemera ihiganwa koko. Dufata uvuze uti François Mitterrand mu Bufaransa, ingena duga ingena yubaka umugambwe w'abasocialiste akawufatanya. Bon, ivyo mu makuru turabize muri kahise, ni ibintu byo nzi rwose, ariko nta numwe yoshobora kugereranya aho François Mitterrand ariko arakorera naho umunyapolitike w'u Burundi ariko arakorera, ntaho vyitaniwe. Ugiye ukavuga uti Sonko muri Senegal, ivyashobotse iwabo niko nabo nyene ntivyari vyoroshe, ariko nta muntu yoshobora kugereranya Perezida Macky Sall na Perezida Evariste Ndayishimiye, cyangwa umugambwe wa Macky Sall n'umugambwe CNDD-FDD. Culture démocratique iyo nyene y'amatora bafise muri Senegal ntiwopfa uyigereranije na politike ya CNDD-FDD mu Burundi. Urumva nkaho uvuze uti ngira ndabigereranye, wohava usanga wihenze, naho ariko hatabuzemo ukuri mu byo ariko aravuga ko dutegerezwa gushika aho turonka abaja imbere y'abandi kandi bamenya kwiga ikihe nyene bazaba bagezemwo, bakamenya kugikoreramwo. Umuteramyi acambaza ati mbega mu migambwe yatwaye ibihugu hoba hariho umugambwe noshobora kugereranya na CNDD-FDD iriko yatwara Uburundi? Si ikintu coroshe kugitora. Dufate nk'ahantu hazwi umugambwe wagwanye ubwenge. Urumva twe dufise abantu batwara nk'umukuru w'umugambwe CNDD avuga ati ibiharuro ntibifatiswa. Twarumvise kenshi Nkurunziza yaravuga ati jewe wumvise abajenero bize umwaka w'umunani. Ni kenshi ico c'ubwenge mpanumva bakigwanya muri CNDD-FDD bagafata ko abize. Ndayishimiye we nyene ubwiwe yaravuze ati je nasanze uko abantu biga cyane ariko baba ibigugu. Nk'umugambwe wiyumviye gutyo wabaye umugambwe wo muri Camboge mu gihe c'ubutegetsi bwa Pol Pot, abo bita ba Khmer Rouge, nibo bashize imbere gupfunga incabwenge zose, baraduza ubugugu mu gihugu, igihugu kirahonobera. Sinovuga ngo CNDD-FDD iramaze kugera ubunyene ku rugero rw'aba Khmer Rouge, kubera ko batigeze bafata ubutegetsi bwose nk'uko aba Khmer Rouge bari babufashe muri Camboge. Ariko aha bageze uyu munsi intambwe bariko barajako, ndibaza ko bazotera batwereka intumbero zisa n'iz'aba Khmer Rouge. Ibi vyo kwiyumvira ko imbonerakure arizo zigiye kugaba igihugu, ibi vyo kuma biyumvira ibintu vy'igisirikare gusa, vyo kwiyumvira bimwe vya fraude, abanyabwenge haguma baja kure, n'ivyumviro bishobora gutera bija no kuguhonya, bizotera ndakeka ko bishobora kuzotera vyegereza ivy'aba Khmer Rouge muri Camboge. Nibo mbona nogereranya nabo, ntabwo mbona uwundi mugambwe unje mu mutwe ubwo nyene noshobora kugereranya n'aba CNDD-FDD. Hanyuma umuntu yoshobora kwibaza ati mu gihe c'aba Khmer Rouge abanyapolitike bari gushobora kwitunganya
bakagira imigambwe ihiganwa n'abakomere ruje muri Kamboje umuntu azi amateka y'ico gihe nibaza byumvise ko yoca twenga mugabo nticyabujije ko bitunganya hanze y'igihugu nticyabujije ko hari ibyo bakora gushika impinduka iraza muri Kamboje mu gihugu cyabayemo ibintu by'akamaramaza bizwi muri kahise ka Kamboje hanyuma hari ikindi kibazo gikomeye cyaje gose kingene amakoalition agorana cyane mu Burundi rero musengeza ku Mana yavuze ibitari bike kandi bifashe aho nshaka kumwunganira nuko abiyumvira amakoalition mu Burundi bofatira kuri kahise bakabona koalition zishoboka na koalition zigorana hagati y'abarundi koalition z'abarundi ni koalition zo muri action ico ndamaze kugisigura kenshi byaragoranye abantu bose ko bacumva abarundi bafatanira ku gikorwa ntabwo abarundi bafatanira mu byo keje ngo ndakoresha ijambo ry'amastructure imigwi ngo bagize urugwi runini bose ruza gutwara umuntu umwe ico cyama kigorana muri kahise turafise amakoalition yakunze hariho coalition dufate nko matora yo 61 gwa gasore hari imigambwe yari kumwe nawe barabubaka ico bita bloc de nationaliste hariho warahanganye gose na iprona ico gihe yari PDC nayo iragira coalition bita Front Commun ukuvuga ko izo coalition bwa mbere bwo ziramenya ko hariho ubarusha inguvu bose hanyuma bakamuja inyuma ariko kandi ni coalition zo mu mwanya kanaka ku gikorwa kanaka uwo mwanya uheze usanga izo coalition ziheze ahandi nofata akarero ka coalition yigeze kuboneka hariho coalition mu 1993 Melchior Ndadaye Ifrodebu afatana n'umugambwe PP agafatana n'umugambwe RPB agafatana n'umugambwe PL naho nyene ni imigambwe mito mito yagiye inyuma y'uwundi mugambwe ukomeye witwa Frodebu barafatana muri ico gikorwa c'amatora y'ico gihe hanyuma inyuma kubera bari basangiye ubutegetsi baragumanye umwanya utari muto bagira G7 ariko inyuma Frodebu imaze gutakaza ubutegetsi abo bantu ntibagumye inyuma ya Frodebu ahandi hantu novuga coalition itaboneka ariko yakoze ni muri 2015 aho twiyamiriza ikingo cya gatatu cya nkuru nziza ni coalition nini cyane y'abantu benshi gose ariko atari coalition yahindutse abantu babaye ni structure imwe irongowe n'umuntu umwe mugabo ni coalition d'action mu gikorwa twari kumwe benshi cyane mugabo ntitwabaye ikintu kimwe mu mico yacu y'ikirundi coalition bavuga mu bikorwa twari dufise mu mugenzo yacu ni kibiri ariko abarundi bakora ikibiri gute ikibiri cy'abarundi s'abarundi bafatanye imirima yabo ngo bayirimire hamwe bazimburire hamwe n'abarundi bumvikana bakaja kurima umurima wa naka mu nyuma bakavayo bakaza kurima umurima wa naka hanyuma hagenda kurima umurima wa naka rero niho twokwinjira gose muri iyo culture yacu ibindi tuzoguma tugerageza byinshi bizotunanira nico gituma nguma mpamagara ni abafise ico bakora ntihagire umuntu areka gukora ikintu ashaka gukora ngo arindiriye urunani ruzobaza kuza kugira abishobore ico kintu n'ukuri abantu ntibakivane mu mutwe kuko uko tumeze nihaboneka uwukora akaboneka ko akoze nyene biboneka aho sinkekeranya abatari bake bazoba bamuja inyuma icya kabiri nuko nihaba udukorwa twinshi duto duto hanyuma bariko barabikora bakavugana bazoshobora gukorera hamwe ikintu kinini ariko bubahana mu mastructure yabo iki kitinjiye tuzogira ingorane ikomeye yaho dushika ku ntambwe y'ikintu kiboneka kinini kandi ni naho haca haza n'ibyo kurwanyana mugabo haje intumbero imwe bavuga bati hariho ikintu nyamukuru dutumbereye niki mwebwe mwitunganije hariya namwe mwitunganije hariya namwe mwitunganije duhurire kuri kino gikorwa muzosanga abarundi benshi cyane bakoze ikintu kinini bari kumwe ikindi numva no kenshi nk'iyo mvuze bya 2015 ngira mvuga ijambo iyo ndarivuze riho rigira abo rishavuje mu banyapolitike noneho ugiye uraca no mu bindi bihe kenshi mbagombye kwigisha n'abakiri bato mu bihe byose twakiyemwe bikomeye bya kahise kacu
hamye habaho umugwi muto cyane wiyumviriye impinduka igirize hanyuma ugaheza ugashobora gukwega abandi nta numva bavuga ngo agasore ingene akoranya abantu 6 gusa kugira ngo bashinge iprona mpara numva sindabizi ndadaye abo yakoranije mu mwanya wa mbere gushika aho baza gukwega abandi bose sinzi iko ico gitigiri cyo bakimeze uwoja muri kahise kumbure ni Leonce Ngendakumana bava biduha uwoja kuri CNDD-FDD havuye igira urugamba sinzi ko abantu bavyibuka CNDD ikivuka mu gihe cya Nyangoma bahamagaye imigambwe yose yitirirwa imigambwe ko ari imigambwe igwiriyemwo abahutu bahamagara n'imihari yose yari imaze kuvugwa muri iyo myaka yavuga ko igwanya ubutegetsi yafashe umuheto hari zitwa hariho Paripehutu yari isanzweho hariho Florina hariho ntibishobotse bizi ibindi na FDD rwarugwaruka rukwabo ibyo byose barabikoranya avuga bati turagize un conseil national pour la défense de la démocratie ariko iyo coalition yabo ntiyigeze ishoboka ico sinzi ko abantu bakizi ko iyo coalition bitigeze bikunda kwikora umwe wese mu wari muri iyo coalition yaca akorera umuhari wiwe kugira ngo abe ari buza kuganza iyindi kugira ngo iyi CNDD-FDD twebwe tubone uyu munsi ihava ikomera ikiganza muri iyo bite yabo vyasavye ko habaho bamwe mu bari bakiri bato bahevye kwiyumvira cyane indongozi za politike zo hejuru bonyene bahamagarana ukwabo cyane cyane bari bamenyaniye muri Paripehutu barimwo ba Hussein Rajabu barimwo ba Nkurunziza barimwo urashobora gutondeka benshi muri bajya usanga cyane cyane bari bazinaniye muri Paripehutu hari igitabo Menagere baje gufitiki yabitondetse neza hanyuma abo bantu batera bo nyene biha inguvu maze abandi bose baza kubakurikira mu nyuma bitakira vya bindi vy'imihari ihamagaranye ubwa mbere wikoze CNDD ari naho mu nyuma uwo mugwi wabo basirikare bitunganije kugwaruka gwahavuye gwikura ko abanyapolitike ni naryo sanganya mu ruhande rumwe dufise kuko abagize iyo ntambara ntibari bagise vya vyumviro vya politike byari byatanguye urugamba rwa mbere haca haza ubwo gwaruka rushushe bamusanga no kwiga bitari bishemeye batari bafite ni formation politique nini bo bumva inguvu bashikiraho bafata igihugu bimwe hatunga Imana yatubwira mu biganiro twakoze ngaha avuga ati twebwe ico twari twumva kwari ko dukoresha inguvu tukikura ko intwaro twafata ko yadukinyije mugabo ntitwigeze dutegura kazoza k'igihugu niho rero bashikira ubutegetsi bisanga batazi iyo bava niyo baja kujaganya kugeza mu byo batugejeje mu ubu ni ico ngombye kuvuga kuri experience n'abandi bariko barumviriza niba tumwanya wabo barindira ngo mbega naka bazofatana ryari abafite ico bashoboye nibagitegura bakwega abandi hanyuma twese aho turi uwumvise ushaka gufasha impinduka tumushigikire aho kumutera amacumu hanyuma dufatanye bishikaho igihugu gikira kikava muri aka kaga cinjiyemo kuri bano bategetsi dufise uyu munsi 2015 yavuze nti nohaca ko nohava nsanga hari abo mbabaje reka ndabireke ariko nico ikintu gihambaye twakoze ko umugwi muto wabikoze ko hariho ko twagize tuti twicare turaye imigambwe by'ukuri dufise mu gihugu imigambwe ifise abantu twaravuze tuti iyi manifestation tukayijamo MS ditarimwo izoba ari esheka iyi manifestation tukayijamo CNR yari ico gihe yari kiri FNL ishami rya Gwasa itarimwo izoba ari esheka hanyuma turatondeka abaridere twabona bariho bemewe n'abarundi turavuga tuti niyo twayijamwo naka kayiyamiriza Leonce Ngendakumana akavyiyamiriza naka wundi akavyiyamiriza izoba ari esheka ntaco bizoshikako ni ukuvuga ko aho twari twicaye twagize tuti duteza kubikora ku buryo ruba urugamba rufatanya abantu niho honyine biza kumasha kandi uwo mugwi ntiwigeze wishira hejuru bamwe muri abo ntibigeze banamenyekana ntibigeze banavuga ico barondera bagira bati dufatanye abaridero dufise muri uyu mwanya n'abafise inguvu muri uyu mwanya bakora igikorwa cyabo kugira ngo bishoboke kwiyamiriza ikingo cya gatatu cya Nkurunziza
norangiriza ku kindi kintu c'umutego ukomeye muri kino gihe turimo ni umutego wa réseaux sociaux. Abantu biteze ko ibintu bihambaye bazobivuganira muri space, abantu biteze ko ibintu bihambaye bikiza igihugu bizovugirwa ku iradiyo ari ibintu uzoza kuvuga gutya. Abastratege noshima nabo vuga bino bintu tuvuga, ariko integuro yabo ari itavugwa irahandi. Umuntu yibaza ngo tuzokoranira ngaha kuri réseaux sociaux tuvugana umugambi w'ibihinduka, naho nyene ni kindi kidashoboka, kuko aha turahamagarana CNDD-FDD ni ya mbere yitaba baratunye, iperereza riratunye muri kino kiganiro turimwo, bariko bariga mbega bageze he, mbega abahuza n'abadahuza ni bande, mbega two kwibaza ko naka baba bafatanye, mbega mwumvirije ikintu baba banyegeje bimirije gukora n'ikihe, nta kiriho. Rero abanyabwenge b'aya ma réseaux sociaux yo muri kino gihe nibazana ibi biganiro nk'ibi ku ma réseaux sociaux, CNDD-FDD ikurikira ibi, ariko ico bategura bagikore mw'ibanga, Abarundi baze babone igikoretse, abagishyigikira bagishyigikire, abantu babwirane bahamagarane, ntimuje kure y'ivyashobotse kera, n'ubu nivyo bigikora naho dufise ama réseaux sociaux. Ni ukuvuga hamwe kera batagira Facebook, batagira WhatsApp, ariko bashobora kuvugana umwe n'uwundi bagapfundika ijambo rikomeye, hanyuma batwara ntibamenye ikiriko kirategurwa, umunsi umwe bakaza bakibona cadutse, hanyuma abasigaye bose akavuga bati ahwi iki nivyo twari turindiriye twese tugifashe. Rero ndahanura, ndasubiyemo ndahanuye abantu bose bumva ko hari ico bashobora kumara, abantu bose bumva ko impinduka bayikeneye vy'ukuri, ntibasamazwe na réseaux sociaux, ntibaniyumvire ko imigambi ikomeye izofatirwa kuri réseaux sociaux, nibahamagarane kumwe kwa kera umwe ku wundi, niyo bavugana na telefone bayizinye canke bayitekure, ijambo baripfundike, baveho bavuganye uwundi baja guhamagara uwo ari we, bamenye inguvu z'umwe n'iz'uwundi, bamenye ico batuma uyu n'ico batuma uriya, hanyuma bagira ico bakoze kiboneka, hanyuma réseaux sociaux bamenye ivyo bayiha n'ivyo batayiha. Bagibona batumwe kudutuka n'abandi batahuye nyene izo nguvu za réseaux sociaux zo gusamaza. Rero abakeneye gukiza ntibahendwe na réseaux sociaux, ni batumbere ico bonyene babona ko ariyo ntumbero y'ico bari bipfuza gukiza. Ngira n'ivyo bikuru numva novuga. Jean Marie mu byo yavuze nawe nabishimye, turabihuriza ko jewe ndi mubemera ko aya matora adufashije ikintu kinini, ikintu gihambaye gusa gisigaye nuko ababikurikira, abakora politike n'abarondera impinduka bamenya kuvyakira, bakamenya kubikoresha. Ngomba ntanga akarero gatoyi nohereza ko kamwe gusa. Ariko mucagagure Pacifique umwanya wagiye. Hoba hariho umugwi uvuga ngo nshaka kugira urugamba, naho woba wari ufise abantu bake cane, buriya uyu museneri ashavuye wankiye kuja gutora no kwitoza, buriya umuseneri iri shavu ry'uyu museneri si inyungu y'uwo muntu wundi yoba yagomba kugira urwo rugamba. Mbega uyu CNDD-FDD wenyene yagiye gutora akava yababaye avuga ati n'ubwa mbere mbonye ibi bintu, najewe ndi CNDD-FDD barashobora kunterera gutora canke nkatora ku gitsure. Buriya iyi si inyungu uwo muntu yagomba urugamba akeneye. Urwo rugamba ni warungika baja kugwana, mbega ninde azobereka inzira, mbega ninde azobanyegeza, mbega ninde azobagaburira, mbega ninde bitondeke vyose. Uza gusanga aya matora aheze ubunyene azoba ifumbire ry'uwo muntu yoba akeneye kugira urugamba, akaba yaruteguye neza, nk'uko n'uwundi agomba kubikora ukundi, nawe nyene ifumbire ari iryo. Mu mateka y'ibihugu hamwe hariho abavuga bati dukizwa n'inzira y'intambara, n'abandi bavuga ati dukizwa n'inzira ya politike. Haba iwacu haba ahandi vyagumye bimeze uko. Mu Burundi mu myaka ya za 80 nkunze gutaha ku karorero, hari Hutu Gahutu rema avuga ati dufata umuheto, hari Ndadaye avuga ati duca muri politike. Ariko ugiye kuraba mu nyuma impinduka yahavuye iba, nta numwe muri abo babiri bobiha wenyene. Usanga ivyahindutse
ari contribution z'uwafashe umuheto zikaba na contribution z'uwagize politike. Nuba abantu rero mpereje hahandi ijambo ryanje ryamara ryarindi bareke gucirana imanza, bareke gukengerana, bareke gutukana, bareke kuvuga ngo ni jewe nkomeye kurusha naka, twese twubahane mu cyo uwundi akora, hanyuma ivyo bikorwa vyungurane kugira ngo Burundi bukire. Murakoze. Pacifique nahazwe imbere ko turangiza abamenyereye muvuga nk'umukuru wa Fokode bamenyereye mudashigikira ibintu by'intambara canke byo kubona ko ari yo nzira ishika uno munsi muko muravuga muti ano matora asa nabaye nk'ifumbire ryo tuma uwo wese yifuza inzira yo gukura ubutegetsi akoresheje umuheto yo cyamwe vyageze gute uno munsi muhindura imvugo. Sinibaza ko nabivuze gutyo, umuntu iyo yabyumvise gutyo azoba yanyumvise nabi, kuko nabitanze nk'uburorero. Navuze nti abo biyumvira gufata umuheto bakaba ariko baritunganya neza, ibi bintu Sandi David gikoze ni ifumbire kuri bo. Abo biyumvira izindi nzira nk'izo z'amahoro za demokrasi, kuko natanze nk'ubwo buryo bubiri, inzira ya Gahutu Remy afata umuheto n'inzira ya Melchior Ndadaye avuga ati ni lutte politique. Rero aho Fokode ihagaze, Fokode nta by'intambara ijamwo, abahani hagati y'akazira muntu nta ntambara barimwo, jewe nyene ubwanje nta by'urugamba rw'intambara ndimwo. Mugabo nama nabivuze kandi nta karere turimwo ntigashobora kuntangaza y'abantu bafashe umuheto. Ibi bintu nk'uko Muhozi yabivuze, Sandi David ikoze mu gihugu cyagiye kigira izi ntambara bizosunikira abarundi mu nzira z'intambara. Ariko nkabandanya ntihagire ukengera uwundi, hazokwama hariho ababona inzira y'intambara n'abandi bazokwama bavuga bati twebwe ni lutte politique. Tweho mu mashirahamwe hari hagati y'akazira muntu tuguma duhagaze handi tuti ubutumva agateka k'umuntu ntahazodushikana nawe nyene, yaba uwofata iyo nzira y'umuheto, yaba uwofata iyo nzira ya politique, mu gihe muri batazoba yumva kubaha umuntu, kubaho iteka ry'umuntu no kubaho ubuzima bw'umuntu, ntazoba tujanye, azoba afashe ya nzira yindi ya Sandi David. Kubwanje twebwe duhagarara iteka ry'umurundi, umwidegemvyo w'umurundi bitegerezwa kwama ari byo biri imbere mu rugamba ukiza igihugu, inzira iyo ariyo yose umuntu yofata. Ariko twe nk'abanyagati y'akazina muntu tuguma muri urwo ruhande rw'urwanya hagati y'akazina muntu. Murakoze cyane Pacifique. Tugira turangirize ikiganiro cy'uno munsi, ariko imbere ko tukirangiza reka nsubize ijambo Alice nawe yari yakiriye abatumire kugira ngo abasezere kandi abashimire. Alice Hakizimana. Ego Gilbert rakoze, ndeka dushimira abatumire, ariko mbanze nihanganishe abariko badusaba amajambo atashoboye kuyaronka. Umwanya w'ikiganiro twari twateguye amasaha 2 n'igice, twarengeje ko isaha. Ba Zanzibar na Prince Rugema mutwihangane twashoboye kubaha akanya, ariko ikindi kiganiro muzoronka ijambo. Abatumire twari kumwe rero bari bane. Ndabona Innocent Muhozi yamanutse, reka tumushimire Innocent Muhozi. Naho ngira ngo mutari ku murongo kugira ngo twishure muriko muratwumva. Nibaza ko abumva mu bandanya Alice kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ego Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe Parsem, turabashimiye namwe kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro n'intererano mwatanze. Faustin Ndikumana nimba mutwumva turabakengurukiye kuba mwitabiriye kino kiganiro. Mwugure mikro musezera ababumvirije. Kumbure ngira ngo ntari hafi, ariko ngira ngo ariko atwumva. Rero wonse ngenda kumana mwakoze. Ego ariko aravuga Alice ngira ndabashimiye cyane nyene ko ego murakoze cyane. Dushyiramo umwibwiro ko atabye ntambara ku gihugu cy'u cyabo zitarike twize ko leadership politique zo kuma yikosora hanyuma igihugu. Murakoze cyane Faustin Ndikumana. Ane wose ngenda kumana mwakoze kwa natwe muri kino kiganiro. Ndashika iri kuvuga ati abantu twiganye mu mudasobwa tureke gutanga kumwikomo, hanyuma twirinde ibyo ukora byose twaba twashinga kuri amarezo
ibyo bintu ndabishigiye cyane n'ubyoshe. murakoze cyane Pacifique Nahatswe, mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro no kuvyumvira mwaterere. nanjye ndabashimiye cyane umva jeho ndaba nk'uwo mu rugo nyine muri Fokode, ndabashimira ubwa mbere abanyemesha makuru mwadufashije kino kiganiro kikagenda neza, ibikorwa mukora ntibisanzwe, musanzwe mufise ubundi buzima wari umunsi wo kuruhuka mukatwihebera, nukuri ndabakengurukiye. Ndashimiye abo twasangiye ikiyago hano dutumira bakatwitaba ku buryo budasanzwe, nkashimira nk'aba bari mu Burundi bubahuka kuza, Faustin Ndikumana na Leonce Ngendakumana, kuko ntibyoroshe kwemera kuvugana natwe uri mu Burundi. Nkashimira abatwumvirije n'ababajije ibibazo, mwese abagize icyo bakora muri kino kiganiro, mwakoze. Murakoze cyane Gilbert niyo nkuru, namwe mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro no gufashanya nanje kugitunganya. Reka ndabashimire namwe Alice Hakizimana, reka nshimire kandi na bagenzi bacu badufashije. Jerome Kazabukeye yadufashije kugira ngo abariko baradukurikirana biciye ku rubuga rwa Facebook ya Fokode amajwi ashobore kubashikira arakenuye. Dushimire kandi na Bourdieu Niyunge ko yarahagarikiye kino kiganiro. Twese hamwe twaturangije twifuza yuko amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho vyubana namwe mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro. Dushimire kandi abo bose barose amajambo n'abatayaronse, abakunzi ntibaherera mu bindi kandi umwanya ntiwatworohereje. Naho mu kiganiro kizokurikira. Imbere ya byose n'Uburundi, haba mu magorwa mu mahirwe, haba mu bakunzi no mu bansi, twitangira Uburundi, duhizi n'Uburundi, nuhemukire sokuruza Fokode, ahari mboneza z'Uburundi, ahari mboneza z'Uburundi. Basokuru bacu bari incungu, bitangiye igihugu mu butwari, baturazi nahe y'ubugabo, Uburundi butunganye, Uburundi bw'amahoro. Nuhemukire sokuruza, baticumugiwe muri Fokode, ahari mboneza z'Uburundi, ahari mboneza z'Uburundi. Imboneza twese indikibiri, tumurikira abarundi mw'iterambere, bave mu mwijima w'ubunebwe, ubujuju n'ubugunge, wivangura n'ubuhemu. Nuhemukire sokuruza, baticumugiwe muri Fokode, ahari mboneza z'Uburundi, ahari mboneza z'Uburundi. Abatwara abahutu n'abatutsi, tugira urunani rw'intamenwa, ibendera ryacu rihungabane.